turi mu higanwa twitiriye incungu z'Uburundi. Iryo higanwa rero iyi nico igira gatanu Federation Burundaise de Volleyball itunganya, tukaba twibuka incungu y'Uburundi kwekukira n'incungu y'Uburundi ariwe Ruwigwa Gasore, n'incungu y'Uburundi ya demokarasi ariwe Perezida Ndadaye Melchior. Nuko rero ihiganwa intumbero n'iryo rifise nukugira ngo twibuke izo ncungu z'Uburundi, ariko rero muri volleyball biradufasha kuko nimwe mu rutonde rw'amahiganwa aba ariho ku mwaka. Urumva rero bituma abajuweri bacu baguma ku kibuga. Urugero umupira w'amaboko volleyball ugeze ko mu Burundi ni urugero rwiza cyane, uravye intambwe tumaze gutera, uravye imigwi ukuntu namwe byo murabibona ifise igira ama performance, ubona ko ari biteye imbere. Usubiye n'inyuma gatonya warabonye ejo bundi muri volleyball beach Pro Tour mondial yabereye ngaha, twarashoboye gushika mu gice ca kane. Ibintu bitari bwigere bibaho kuko ndazi neza yuko kugira ngo Burundi bushike muri quart de finale muri coupe mondiale iyo ariyo yose ku nkino zose si ibintu byoroshe na bukebuke. Ibyo ni cerekana yuko volleyball mu majambo makenya ikatera imbere cyane. Turi ku kivi tuguma turondera kwa meliora kuvuga ubuhinga cyane cyane mu nyigisho. N'ubu turafise inyigisho nyinshi ziriko ziraba donc muri programme ya PEPS na programme ya développement ya structure sportive yo muri volleyball. Nuvuga turi ku kivi kugira ngo ubuhinga bube bwinshi gutyo imigwi ibone gutera imbere gusumba.